kikatepeta. Tepeta, alikitepetesha tepe kikatepeta. Tepeta, ndugu zangu mambo vipi? Safi zaidi. Naongeza mambo vipi? Safi zaidi. Nipokeshe jana huko baka Madonani. Wapi sasa? Siku Rusi. Mambo vipi? Salama wazi. Popo. Tunashukuru Mwenyezi Mungu. Nasiku. Nzuri tu. Urugendo rwari rumeze gute? Urugendo rwari rumeze neza kweli. Turashima. Okay, ano nibera jeyo. Niho mu babita mucarire bari babita. Mucarire cagace. Oya. Babita tuvuye gute niho niko kazu nibera. Oya sakazu man. Sakazu niyanzo mba mu nyubakwa. Ahantu ari ahi wawe burya. Umba uteza gushima uko biri. None hari ugupangira? Oya. Hari ukuyigira? Oya. Fata inzoga. Imana yarafashije. Ndo yivu. Nako rero mbona enda gutumye kugira ngo turabe ko tuvugana nyene kuvyerekeye umuziki. Muri ya ntumbere guteza imbere umuziki nyene. Okay. Kadukora umutipe. Urashaka amakuru mashasha meza kandi agezweho? Fyonda subscribe kuri Ami Show TV. Amasanamu meza akoze ku binga budasanzwe. L Trending iriho ku bwanyu. Barindwi mwifuza indirimbo zikoze ku binga bwa none. Good mixing and mastering. Ghana Key Records. RTB with the key to success. Hello bakunzi ba Ami Show TV, twizere ko mumeze neza cyane aho muri hose nkuko mubibona. Ijwi canke ngumenyesha makuru wanyu ni Rossi presenter kuri micro. Hama nkuko muvyumva kandi ni Ami Show TV. Ndagusabe wewe ukunda gukurikirana ibikorwa byacu ariko utari bwakore subscribe uyikore kugira ngo uje mu rutonde rw'abambere bararonka ibikorwa byacu. Utibagiye gukora like ndetse na share ku nshuti n'abagenzi kugira ngo nabo nyene bashikirwe baryoherwe mu bandi. Hama comment kucuza wabonye hama kugira ngo byose bigende neza. Nimba ariko dutera intege, nimba ariko kudushimira kuvyo tugushikirije byose ni sawa. Hama muri kano kanya nuko nahisemwe kurondera muri azwi cyane mu muziki, hakaba hariho n'abatamuzi kumbure. Hama muri kano kanya kakaba arakaje ko kumumenya ku batari bamuzi. Hama ku basanzwe bamuzi naho kumbure hariho byinshi batari bazi, bakaza kurongeraho akaje ko kubimenya. Yitwa Yason Jan, ubundi hariho benshi bakunda kumwita ngo Yason J. Ari kugiye kwandika kuri YouTube kwandika ngo Yason J, ntabyo ushobora kubona. Urarundi ibikorwa byuka bibura ariko iyo ugize Yason Jan uca bibona. Hama muri kanya katumwakire rero mu bwami bwa Ami Show TV kugira ngo byose bigende neza. Hama dutangura ikiyago nawe. Isawa fresh umeze neza ndashima. Yesi muri kano kanya nuko nashimye kumwakirira mu nzu iwanje usanzwe ntuye. Twamuhamagaye tumbye ko tumukeneye nawe yitavye ubutumire. Nibaza ko icyo twakigushimiye. Nje ndabashimiye iyo bimeze neza. Hama nibaza ko icyatumye tugutuma ko hano nibikorwa byawe muri ibyo mu Burundi. Ego. Uko yifuza iterambere. Ego. Hama muri nje hamagana umenyesha makuru nibisanzwe. Ntari bino kuri yago ni byiza cyane nibyo twari dukeneye ahubwo kugira ngo unamuze gushobora gutera imbere. Okay, bimeze gute muri rusange? Muri rusange ndashima Imana ikomeza kubikora. Jerekeye umuziki. Mu muziki ndashima kuko intambwe nguma ntera intambwe ku munsi urumva kiba ari kenshi kwishimira no gushimira Imana. Imbere ko tujya mu muziki, Yason J sanzwe ubaho gute ubuzima busanzwe? Yason J sanzwe mbaho ubuzima nyene novuga bubiri, n'ubuzima bubiri, ndabaho ubuzima bw'umuziki bw'umuririmbyi, nkaba no mu buzima busanzwe kuko andaho y'umuziki usanga ariko ndakora ibindi bintu kumbe bishobora gutuma mbaho umfite ubuzima bukabandanya. Okay, Yason Jan izina rya ubundi no bari no ntatahura igitumo yise Yason Jan cyangwa ntabura gutahura ati Yason Jan niki ubona hoza gute cyangwa abakunzi ba Ami Show TV batahuza gute? Yason Jan ni izina subona riri hano abavyeyi, ni izina nahawe na kano kazi k'umuziki. Yason gambe na mbere Yason urabona ko birafatanye mugabo ubundi biba bitandukanye, ni ya
year umwaka hama son fils kuya tuzi fils umuhungu ya son rero ni son of the year ni umuhungu w'umwaka ni rya Jane kiza mu nyuma rya Jane bisigura January bisigura yuko ya son ni umuhungu w'umwaka kuko ntangura no mfite ndaheze umwaka muri December ngaca mpita ndawutangura muri Janvier Ubonye rwose aho nari maze gutahura yuko kumbura wowe waravutse mu kwezi kwa mbere kwirya Jane January nivyo nyene okay hamwe umuziki ucuja mu gute nyuma yo kwiyita izina iryo zina rya John Ashima mu nyuma maze kuja muri carrière ya music kuko kera nitwa ngo Yason nako ba Young Son kuko narakunda za Young Money imbere yuko rero mfite ninjira mu muziki natanguye muri chorale mu nyuma rero ninjira muri team muri 2014 ndakora na team yitwa Yas Team nari kumwe na The Rapper haba mu nyuma mva ndakora carrière solo nkora ku giti ciwanje muri 2017 yeah hama uri kuricara uri kuriyumvira kuko kugira ngo utangure akazi utangure kuja mu kintu uriyumvira ati ndagitangurira ngaha kugira ngo ndakijemo mpera yes wariyumviye ati kugira ngo niyite izina Yason kumbure hoba hari amazina watangiye kwiyumvira ati no kwita nkuko ariko urabona umenga ati oya nafate Yason ego bon en fait ko musique uyitanguye no vuga ukiri umwana canke unakuze bitandukanye kuko ukiri umwana hari ibintu bimwe utaramenya experience umenya ati mu muziki ni iti izina rigoye ibiki nibiki usanga ari ibintu bire bitoroshe je kera nashimye nakubwiye yuko banhazira abo twigana muri secondaire ma 7e bari baze ngo Young Son mugabo yenza gusanga abantu benshi Young kirabagora kwandika meme n'aba presenters naragenda nko kuri radio nkambwira ati okay indirimbo nje nako nitwa Young Son mugabo uri kumano kwandika urabibona sasa mu nyuma haheze igihe nto navuga ati reka mpindure ngira akantu gato ko bazi Young reka ngire Yason ndagafatanya hama tubona ko ibintu bishobora koroha mu nyuma rero ibintu doki umaze kubona ukuntu abantu benshi bamaze kurimenyera sinyo mpamvu ntashimye guhindura sina nari gukuraho Young Son nkagira nkindi nimba no kwita movie canke nkita ikintu coroshe mugabo nafashe kuri ico kintu bivaye n'ukuntu nari maze kwandika izina abantu benshi baramaze kurimenya ku buryo n'uno munsi ari abantu bakinyita Young Son mugabo bivaye n'ukuntu umuntu agenda arakora ibikorwa yaparisa kuri YouTube bagenda barabona uti kumbere nibo bihenda mu nyuma bakabona ati Yason yandika kuntu ati Mr Chapati Mr Doituje Mr Chapati uko wahisemo urakunda Chapati cyangwa nuko wabonye hari ibintu abantu bakunda cyane Chapati bon ndazikunda bisanzwe mugabo sije ndazikunda je nyene naririmbye indirimbo wanashima ntiravye ngo je ndakunda Chapati tout d'abord nuko nasanze Chapati zikundwa cyane gose wanashima ku isi yose yeah indirimbo Julieta yasohotse kuri 2019 yo bari indirimbo yawe ya mbere oya si ya mbere yo Julieta wanashima yasa nk'indirimbo igira nka kane yasa nka kane izindi ziri imbere ya Julieta zo ziri kuri YouTube ziri imbere ziri avant après urumva ko ziri kuri YouTube nyene ziri kuri YouTube ikintu yuko Julieta ni iki ikintu yuko Julieta nuko nakoresheje umukwini yari umukuzine ngishika no musi baracita ko ari umukonzi wanje abivanye n'ukuntu kandi twavyatinze kuri muri yo ndirimbo arakura na musozi benshi ya histoire baripfuje ko yobandanya umva gushika no munsi niyo hamba mu ndirimbo ziwanje nyinshi hagumaga hamwe izina Julieta umva ashatse kuvuga umukobwa ngoma navuze Julieta abantu rero babibaza ibaza ati none mbe Julieta ko taramu umva bishi baguma bibaza ati tukeneye kubona Julieta wawe umva n'ukuntu gumuvuga mu ndirimbo alors que c'est l'histoire twakreya yagira ngo dushobore kwigisha abantu muri rusange okay ubundi Yason Jam indirimbo ya mbere ryari wayisohoye ryari ya mbere ari muri 2017 yari indirimbo yitwa muri Afrika yari cover nakoze y'indirimbo ya Sauti Sol yari Live in Africa bivaye n'ukuntu nanje nakunda icongereza nakurikirana icongereza nakurikirana Sauti Sol nakurikirana n'umuziki wo hanze nacene mpitamo kuyihindura mu Kirundi ndayishira amajambo yose ndayishira mu Kirundi abantu barayikunze batari bake niko gusa by'ama promotion abikigoye mu ntango kandi twege muri 2017 Spark nkono munsi ushaka ko indirimbo ya mbere gacumenyekana twebwe byasaba ibintu byinshi cyane kandi byasana experience kugira ngo ushobore kumenya ngene ushaka gushana kintu ku radio presenter kumenyana nabo byinshi haje ikintu cyatumye Yason Jani mu muziki neza na neza ni ikintu niki
Ubwa mbere na mbere ninjiye mu muziki kwa ndawukunda umuziki novuga ko ubwa mbere ari nka plaisir jewe koko bivanye n'ubuzima peut-être nabayemwo je ndi imfura mugabo uravye nk'abankurikira bari ku rugero ruri hasi cane bisigwa yuko rero mu bagenzi nari mfise muri batoye banje ntivyakunda dasa yuko nkaya abandi bagenzi ku ruhande nanje rero wasanga ibintu byo kwimenyereza abandi bantu bo ku ruhande sinabikunda cyane bivaye n'ukuntu usanga ukora ingeso mbi mugabo en fait bivaye n'ukuntu rero nagumye kenshi ndi jenyene ndiko nibandira kwiga connaissance zo muri chorale wasanga rero nkeneye ikindi kintu gishobora kunkura irungu music wasanga ariko no za CCIB za bonesha isanganiro Mission c'est on va rasanga mfise na calendrier y'amasho on ashima ama emission en fait ndabikunda cyane ku buryo nisanze namaze kuja muri music nisanze namaze kumati eske bige ba Big Fizzo bakora novuga ba Yuya kuko nibo bari bahitinze ba T-Max ba Ricky Ross ba Lil Wayne umwe wakunda muri ico gihe muri ico gihe ubona kunda ari Big Fizzo Lolilo naramukunda barakora neza je narakunda umuziki muri rusangi meme ba T-Max bajya ba rapper ba D-Rob bose bararapa nkumva ndyohewe nsanga nabyo sanzemo nanje muri kano kanya umuziki wamaze kujamwo neza ufite indirimbo nyinshi cyane hariho nimba ari ndafashwe hakaba hariho na Julieta Tepeta ni indirimbo yawe nshasha muri kano kanya ikitinga imaze indwi zibiri ubutumwa muri Tepeta n'ubu ubutumwa nashatse gutanga ubutumwa ku misore ku nkumi si no ku nkumi gusa ku muntu wari we wese surtout abantu bakuze baba biyumva yuko bo créer relation surtout relation y'urukundo ntukabona umuntu rimwe ucujana n'ibishobisho ngo mukurikire kuko ntuzubariwe muri Tepeta niho ubona navyerekanye neza aho jewe nari umusore nari mu kabare mbona umukobwa ararenganye bimufishimo umukobwa nyene ryahiye wakubise bia iki ndakurikira ntazubariwe wana ko n'ujya wundi muhungu nawe nyene yabonye baby acenza kuyikurikira nawe nyene mu nyuma niwe bahave bananiga nasikia bamaze kumuniga nikuvuga yuko ntagiye bamusanga mu gitondo yaryamye ari hasi bisigura ujya muhungu yaza gupfa burya naje nari kumwe n'ujya mukobwa ubwa mbere nariko no fait muri conséquence nariko jamo byari nari kugwa mu mporero ugasanga biramfasha bivaye nuko nanje ubwa mbere nakuri kujya mukobwa ntazo ariwe urumva muri make imbere yuko uja relation n'umukobwa canke n'umuhungu fata umwanya ubanze umwige umenye ati nakataha hihi umenye nako ariwe nzava usanga uhagararanye n'umuntu afise amaguru nk'ayinka ngo bigende nibaza yuko rero kano kadirimbo ubundi itangura ifisemo ibintu byinshi cyane twakumva gato kwanza Crocodilo Paris Kiri Tepeta Tepeta Aliki Tepeta Shatepe Kika Tepeta Tepeta Alinyonga Kika Tepeta Tepeta Aliki Tepeta Shatepe Kika Tepeta Tepeta ndugu zangu mambo vipi? Naongeza mambo vipi? Nipokeshe jana huko baka Madonani siku mtiga bwana nikitetea zangu kulikuja binti inasema mwili n'indirimbo biboneka ko rero bakoresheje ibintu byinshi cyane harimo dancers hakaba harimo n'abantu benshi cyane bariko kumbure ni nk'abajya tuvuga ko bariko bararaba baraba video banishura nivyo bijya n'ibintu bitwara uburyo bwinshi cyane kuko kugira ngo negeranye abantu babwire ikintu mushobora kuba mugomba gukora kuri uwo mwanya aba dancers kugira ngo begeranye bafate umwanya wa repetition ni ibintu by'uburyo byagenze gute kuri Yason cyane ntibyari ibintu byoroshe umuntu yaragije gukora nyene bikenewe bivanye na image indirimbo ari ifise naravuga ati nkeneye kwanza abana bashima abantu besha abo bantu ubona ngaho ni baki umfete bivaye n'ukuntu
naronse kamera nsanga umuntu yankaye kamera yiwe imarangira nka 30 minutes umuriro ukabura heze ofite abantu bari bamaze kuza haragera igihe bagenda bivaye n'ukuntu ofite mood yaheze sinzi aza abantu bako bararorera abandi bagaca baza mu nyuma bakaziraho umva wasanga ari kibazo wanashima ku bantu twadukinye abantu benshi cyane gusumba wanashima iyo location nange ntiyatworohereza umva n'ibintu byinshi mugabo bivanye n'ukuntu umuntu bakunda igikorwa c'umuziki umuntu bakeneye guhindura ati reka nkora ibindi bintu wanashima abandi bakoze nteri ntambwe byose umuntu havyiregageza agakora ibintu vyiza iyo ugiye gusaba location ugasanga bariko bakurihisha bico bigenda gute ya byama byashitse bayindihishije bivaye n'ukuntu hakeneye ndayiriha mugabo twadukeneye ko badufasha kuko twatuko turabagira publicité mugabo maze kuhandihisha bivaye kandi ndahakeneye kandi kora mba nkeneye gutanga ikintu ciza ndariha bivaye n'ukuntu mbona yuko uburyo nshobora kuburonka ndariha hama byanse nakariho zagenda gukorera ahandi mu ndirimbo yitwa Tepeta bariho aho warihiye muri location Tepeta ntaho narihiye gusa muri ndafashwe no hanzimvye cyane muga muri Tepeta yibaye n'ukuntu hajya nko mu kabare umuntu ahakora n'umuntu dusanzwe dukinana muri film muri GFS yitwa Kiza Joseph yarahampaye vumari nka sponsor yahampaye ku buntu mimege hasi muri etage yego hari baba basigaye yahampaye hasi no video ma cinema turakinana rero yarantahuye kandi asanzwe abana intambamye kumbe naho ite tugira mu mafilm ngere turondera ama locations bwa dukora inzu nziza ibiki amafilm meza we yarantahuye yarabimfashamwo ego nta narishe vraiment kuri location hajya mu barabara naho hari mu barabara rya twese Yason J kandaguha Yason Jan nakungo nasi Yason J reka ndaguha kanya ushikiriza abakunzi ba Misho TV abakunzi b'umuziki ndundi muri rusange abakunzi b'umuziki wawe ikintu utari bwavuge n'umunsi wa rimwe yuri imbere ya media bana yanze numva novuga gute shaje byose ndamaze kubivuga gusa igikuru nuko nubwo namaze kubivuga nuko ndababwira ko ndabakunda ndiko ndabategura byinshi en plus ndakeneye gushigikirwa amaviews iri kusi menshi cyane iri mu bihumbi mugabo ibihumbi aracari market tukeneye ko tuduga ama miliyoni nk'abandi avuga ngo umuntu ashye ku miliyoni ahera ku bihumbi nyene duhera mu bihumbi niba komeze badushikire batube hafi ntibaba bafana banaka baba bafana umuziki ndundi muri rusange umuziki mu Rundi sorry umuziki ndundi twaragihevye ubu ni muziki mu Rundi bivaye nuko tugenda turamenya byinshi kumvuge kumbure mu ndimi mu kirundi cacu umuziki mu Rundi muri make okay hama nuko bimeze rero ja kuri account ya Yason Jan kugira ngo ugire subscribe hama gerageze kuzura kurikirana ibikorwa vyiwe umushikire mu bandi kuko umushikira abarinzi b'abarundi hama no kuri Amisho TV bo utari bwa ko rero subscribe na nyene uyikore kugira ngo uje mu rutonde rw'abambere bazo baranunga ibikorwa byacu cyo ikora like ndetse na comment share ku nshuti n'abagenzi byose bigende neza nuko kugira ngo dusezerane neza reka mvuge tuti bye bye dusubire ukindi kiganiro gikurikira inyuma kamera sinorinda no kumuvuga ariko ndamuramutse nubwo yuko ameze neza nuko urashaka makuru mashasha meza kandi agezweho fyunda subscribe kuri Amisho TV amasanamu meza akoze kubinga budasanzwe L Trending iriho ku bwanyu barindi mwifuza indirimbo zikoze kubinga bwa none good mixing and mastering Ghana Key Records RTB with the key to success.